Okay, burya ngo ati ibintu byose bifise umwanya wavyo. Ibintu byose bifise umwanya wavyo. Sinzi ko maze kumva iyi nkuru ivuga ngo ati ngo n'urukwavu rurashobora gusigwa n'iki gikoko. Kubera ntakizi nico gituma na censhira ngaho ipica. Ati ndagarutse mwiriwe mwakeye karibu kwicano Diodone ND uri mushasha ntibagire kugira subscribe like comment tari mushasha naho ntibagire kugira portage kugira mugenzi wawe nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kwa nta handi naha nyene ndabazaniye bishasha nkuko ndavyemeje aho ndabemere yuko ibintu byose bijanye na UBAKANATION aho bijanye na irya soko bariko barubuka ibujumbura bishoboce tuzoza turabicisha ngaha akugira umuntu wese amenye update aho ibintu bigiye biraca bigeze uko nuko rero umunsi ndabazaniye ibintu bishasha tuza kuyaga ku ivyo bintu vy'isoko maze ndabahe na update ya mitahe ndagura uri mushasha hari usanga utabitahura mugani utari mushasha urabitahura ego rero ntatinze nke tutangure no munsi ndazanye aka laptop kubera ibintu birakomeye sinzi ko uzi yuko UBAKANATION iriko iraharinga uravye mu ma video abiganiro Fablice yagiye arakora yaragiye avuga ngo ati burya iri soko rizokubaka n'umurundi n'abarundi ego mugani ngo hari ibintu usanga dukeneye ubumenyi buvuye hanze rero nico gituma UBAKANATION iriko irarondera abantu bari loko bari ngaho mu gihugu maze no hanze y'igihugu bagomba aho bafise ubumenyi kubera ibintu ngo ati birakaze rero ngo UBAKANATION ariyo company iri muri One African Investment Fund ariyone company imwe mu bihe biri imbere hazoza izindi mugani mu mwaka kanya UBAKANATION yone igomba kuzokubaka isoko ya Bujumbura BUJA City PLAZA ugiye ngaha kuri UBAKANATION Group barakwereka ico bariko baraharinga ntibariko bararondera ngo ati ngo abantu bazokubaka ngo isoko ahubwo bariko bararondera bajya abantu bazogira bazocalculatinga bazoraba ngene isi imeze nkuko vyanditse ngaha kwiki kintu ze iki gipapuro cerekana yuko bariko bararondeza abantu bashoboye ako kazi basimitinge batange ama application kugira baronka akazi kubera birakaze rero ngaha turiko turaraba birerekana yuko aho babisizeho aho bagize publication yuko umuntu ashobora kwapirika itariki 30 zo mu kwicuma hanyuma bakazoba babirangiza kwakira ama application y'abantu bagomba aho bafise uburyo bwo gukora aka kazi itariki 8 zo mu kwicumi na rimwe mugani hari ikindi gipapuro ndabonye canditse ku itariki 15 urumva ni ibintu bibiri bitandukanye rero bahamagara abantu bafise ubumenyi mu bintu vya geotechnical n'ibintu bijanye na engineering zarumva byose ni ku mugambi wa BUJA City Plaza architectural study hamwe na geotechnical abantu bajanye no kucapa isoko hamwe n'abajanye no gupima aho bazovyubaka mugani bazoza abantu niyo baza aho babarose bakapirika uko nuko bazoza bakurikiza ivyigwa abo mu Burundi bamaze gukora hanyuma nabo bafashanye kwiga ingene ibintu vyogenda ingene boshobora kuhubaka ingene boshobora guhapanga bijanye no gucapa ayo ma etage aho bijanye no gucapa ayo masoko kandi bijanye no gupima isi ingene ikomeye aho ingene yoba yoroshe kubera ntugomba kubaka ama etage 30 kwisi itagira idashobora kugira gufata ubwo buremere ego amatariki atandukanye kubera igipapuro ca mbere basohoye ni abantu bacapa hanyuma ica kabiri nico abantu bajejwe kwiga isi n'ubukomezi bwayo uko nuko nico gituma amatariki atandukanye umva ni nk'imisi gusa babahaye sinzi ko baba barabarose aho bacishije mu bundi buryo n'ubu nyene bakaba bari kwararondera abo bantu bashobora kuba bari kwararondera ubuzima bumeze uko iki kintu ni ikintu ca mbere kiriko kiraba mu nteguro yo kubaka irya soko rero bariko bararondera abantu bashobora gukorana mu bumenyi bwo kumenya ngene isi ipanze ni mu bumenyi ngene bazoshobora kuhubaka aho hantu imicoro y'amazu uko nuko inkuru ya kabiri atari ya nyuma nuko Fablice agiye i Dubai gukoresha inama inge dusome ngaho butumire ubuserukizi bwa Chancellor ya Republika y'u Burundi i Dubai buri niteka ryo gutumira abarundi baba muri Emirates Arabs
Younes mu nama izoremeshwa na Mr Fablice Manirakiza umuyobozi mukuru w'ishirahamwe UBAKANATION Group risanzwe ryubakira abenegihugu uburaro rusangi regime jana gifaransa nzi n'ikirundi kirangora ku giciro ciza. Muri iyo nama niho hazosigurwa neza na neza umugambi wo kuronsa abenegihugu uburaro bwiza ku giciro ciza uriko urashigwa mu ngiro mu gihugu cacu hamwe no mu mugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ariyo BUJA City PLAZA watangujwe n'iryo shirahamwe UBAKANATION Group. Musabwa rero kuza muri benshi kubaza no kumviriza ishigwa mu ngiro y'iyo migambi myiza y'iterambere. Iyo nama izoremesherezwa mu nyubako za Kansle y'u Burundi i Dubai itariki 3/11/2024 igihe c'isaha 11 z'umuhingamo. Ego kaze muri benshi ntimucikwe nayo mahigwe. Murakoze. Urumva uri muri Dubai uragize amahigwe yo kumenya no gutahura no kubaza vyinshi bijanye n'inyubako y'isoko maze na UBAKANATION Group ariyo igiye kubaka iyo soko ya Bujumbura ariyo BUJA City PLAZA. Ego rero uri muri Dubai aho hantu urashobora guhashika hanyuma ibintu bikagenda neza. Urumva n'ibintu bibiri. UBAKANATION Group iri kwirarondeza aho iri kwirahiringa iri kwirarondera abakozi bazoshobora kwiga bagakoranya n'ivyigwa bone baba bafise ubu bijanywe no kwiga isi ubukomezi bw'isi hamwe n'inyubako iyo soko. Ego ni ibintu vyiza nyamburi mu gihugu aho uri mu mahanga you welcome to apply urashobora kugenda ku applica kugira gusimetinga ivyangombwa bikenewe hanyuma ukaba mu bantu bazoshobora gutora ufise ubwo bumenyi. Ego ibintu vyose biri public nico gituma naje shobora kubishira ngaha nawe ukabimenya. Hanyuma inkuru ya nyuma ego ndakwibutsa yuko genda guza imitahe haraheze ngira nk'indwi zibiri uko nuko ndacarindiriye ikidosiye kandi ngiye kuraba kuri bank ingenda biraye mwaka kanya nyene kugira sinze kubesha nze gusanga amahera yagarutse ndabe ko bayagarukanye bayansubije. Urumva bayansubije ibintu byose bizoba bipfuwe. Bwari ngiye kuraba ngaha ambona muri transaction amahera ataragarukwa atarasubizwa vyumvikana yashari hariya aka video karaka ego ndizere yuko bagakunze utagakunze sorry uzorabe akazoza ejo aho hirya yejo. Ego ntibagire kugira like subscribe comment urungikane mugenzi wawe nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kubera nta handi naha nyene tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.